Ibihe vyiza kuri mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mboneshakure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. None n'umwanya w'amakuru agezeko aba ariko aragarukwako cane hirya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tubagezako amakuru aba ariko aravugwa cane mu birabana n'umutekano, bivugwa muri politike, bivugwa mu birabana n'agateka kazina muntu, mu ntwari ibereye ndetse n'ibindi vyose mwanyegejwe biba biriko biragarukwako cane. Kuri igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026 tugiye kubagezako amakuru ahambaye, n'amakuru aza kuvugwa ku yariko aravugwa cane mu birabana n'umutekano, aho ibintu vyasubiye kuyangara ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye, kugeza naho kuri ubu ngubu n'ingendo za Perezida Evariste Ndayishimiye ziri mu kaga. Hari amakuru avuga yuko M23 yoba yinjiye mw'ikoranabuhanga ryo kuri iki kibuga ca Bujumbura. Hari amakuru menshi avuga yuko umutekano wa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse igihugu c'u Burundi ubwacyo woba wugarijwe, ni mu gihe hari hagize iminsi havugwa yuko ngo indege ziriko zirakora ibitero bikomeye cane ndetse n'amadroni kuri M23 zoba zihagurukirizwa kuri ico kibuga citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi twahejeje kumenya. Ubwoba ni bwinshi cane ku ngendo z'umukuru w'igihugu ndetse no ku mutekano wiwe, ni mu gihe hagize iminsi havugwa yuko mu Burundi hashobora kuba ibitero umwanya n'umwanya, vyaba ibiturutse indani mu gihugu bivanye n'inyinyurana riri hagati y'abanyepolitike mu Burundi ndetse n'ibishobora kuva hanze y'igihugu bivanye nuko hari imirwi yitwaje ibirwanisho ivuga yuko leta ya CNDD FDD, leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye yishe igihugu kandi yahamvye demokrasi. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi twegeranije ku bijanye n'umutekano kubiriko biravugwa ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye, ikibuga gisanzwe ari mpuzamakungu kandi gikorerwako n'ingendo z'abanyepolitike bakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abandi bo mu bindi bihugu. Turaza kugaruka ku bijanye n'ano makuru. Muri ano makuru kandi turaza no kugaruka ku biriko biravugwa muri politike, ngo Ndayishimiye yoba yaramaze guhitamwo uwo bazahiganwa muri 2027. Muri ano makuru turaza kubabwira imikenyero ikomeye cane iriko irakoreshwa na Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe yimirije amatora y'umwaka wa 2027. Muri ano makuru turaza kubigarukako mu buryo bw'idonido. Muri ano makuru kandi turaza no kubabwira andi mayeri Ndayishimiye yaraye yiyemereye ko ariko arakoresha mu gutegura kugira ngo azokwibe amatora y'umwaka wa 2027. Turaza no kubabwira inyinyurana rikomeye cane riri hagati ya Ndayishimiye ndetse n'abandi banyepolitike. Tuze no kubabwira ibintu biteye ubwoba biriko birategurirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi mu gihe himirije amatora, ko kuri ubu ngubu abategetsi bamwe na bamwe bari mu kaga gakomeye cane bivanye nuko Ndayishimiye yabashizeko abakozi b'iperereza. Ufatwa wese adashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye arafise ingorane nyinshi cane, kuko arashobora kwakwa akazi canke gukurwa mu kibanza arimwo, agapfungwa canke akicwa. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi twajeje gukura mu masoko yacu. Batarafyonda kuri sabone canke se subscribe, wabanza ugafyondako kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no chaîne yanyu ari no yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Ndayishimiye yoba yaramaze kwihitiramwo uwo bazahiganwa mu matora y'umwaka wa 2027. Hari inkuru itangaje yanditswe mu ndwi iheze n'ikinyamakuru ikiriho cyegereye iperereza ry'u Burundi, Service National Renseignement. Iyo nkuru ivuga ko ico kinyamakuru cakoze amatohoza bita sondage mu Gifaransa,
ngo carabajije abantu batari bake baserukira abarundi bo mu mihingo n'ibisata vyinshi. Ikinyamakuru kivuga ko casanze Gabriel Banzawitonda arongoye umugambwe APDR ari we munyapolitiki akomeye abangamiye Evariste Ndayishimiye mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027. Ico kinyamakuru congera koko Ndayishimiye na bagenzi we harimwo Banzawitonde ari bamwe ko bazinanye kandi bemerana ko bose bashikirana n'abantu kandi ko ari abatezi b'inkuru, ngo none aho bigeze ntawuzi uwuzotahana intsinzi. Kuri X canke Twitter abenshi iyi nkuru barayitwenze, bamwe ngo ikiriho caronse umukomediye azohiganwa n'uwundi. Umugambwe wa Gabriel Banzawitonde nta n'amatora namwe urigera ushikamwo n'igice kimwe kw'ijana. Ndibutse yuko muri 2020 hari ababajije impamvu umugambwe wiwe wari mu myiyamamazo ariko akaba atakoraniro na rimwe washoboye gukoresha. Gabriel Banzawitonde yishuye ko umugambwe wiwe ufise ubuhinga budasanzwe wise Senjetosi, ngo ni ubuhinga bwo gucengetera utabanje kwiyerekana. Yamara naho vyitwa ibitebu ntawo bifata minenegwe, mu gihe imigambwe itavuga rumwe na CNDD FDD yerekana ko ataco babona gitegerejwe cotuma haba amatora yizewe muri 2027. Evariste Ndayishimiye arashobora gutegura wenyine uwo bazohiganwa akamwihera ya mafaranga y'ingwate asabwa abazitoza, mbere akaba yaranamaze kumutegurira n'amajwi azoronka. Ico bikoze kugeza ubu nta kimenyetso cerekana ko uwahiganywe vy'ukuri na Ndayishimiye muri 2020 azorekurirwa kwitoza muri 2027. Hari icigwa cerekanye ko Agatongwasa bishoboka rwose ko ari we yatsinze amatora y'umwaka wa 2020. Biragoye kwibaza ko Ndayishimiye azosubira kwigereza ko muri 2027. Amatora ya 2027 aterasa n'umurwi w'umupira w'amaguru wo kwitunganiriza ihiganwa rihambaye ry'igihugu, ugaca utora muri wonyene umusifuzi arbitre, ukitoraniriza abakinyi bawo baza kwitwa abakeba, ukwiyandikira n'ibitsindo uza kwinjiza, hanyuma ugaca wiha igikombe. Ndayishimiye yaraye yiyemereye bumwe mu buhinga ategura gukoresha mu kwiba amatora. Ibindi byinshi biriko biravugwa cane mu matora yimirije, cuka cibi kibandanije gututumba n'ibijanye n'amatora yimirije ndetse n'akaga gakomeye cane kuri ubu ngubu Ndayishimiye arimwo. Tubutse yuko mu kiganiro aherutse guha ikinyamakuru Intumwa kiri mu kwaha kwiwe, mukuru w'igihugu yaraye yemeje ivyahora bihakanwa bijanye n'ubusuma CNDD FDD ikora mu matora. Sivyo gusa, Ndayishimiye yaranemeje bimwe vyari bigize iminsi binugwanugwa ko ariko arategura ukugene azogabira miliyoni 200 z'amarundi imigambwe iri mu kwaha kwiwe kugira ngo imuherekeze mu rugendo rw'amatora y'ikinamico. Mu kijanye n'amatora, umukuru w'igihugu yaributse no gushira ahabona ko amatora atari yayandi ahubwo ari aya CNDD FDD gusa. Masoko yacu rero, intego yacu iguma ari yayindi, dutegerezwa guhimiriza abarundi gukurikiranira hagufi ibishikirizwa n'abanyepolitike babo. Turiteze ko bitebuke hazogeraho abategetsi basha coba bageze imbere y'abarundi bakirinda gupfa ivyo bavuze, kuko bazi ko abarundi baciye urweru badashobora kubifata minenerwe. Ngo abanyepolitiki bavuga ko amatora yibwe aho batavuga baba bariko barabesha.
Ndayishimiye afise akazi kagoye muri kino gihe ko kwizeza abarundi ko atigera kandi ata mugambi n'umwe afise wo kwiba amatora, mu mvugo zo kwigira uwera kwavuga menshi kwiwe yisanze kwamukwegeye kuvuga ibimutsinda. Mu mvugo Ndayishimiye yariko agerageza kurema icizere mu Barundi, ahubwo aca asanga ariko avuga amajambo ashimangira bimwe yarazi ko ariko arikurako. Ivyo vyashitse mu gihe yariko agabisha abahora bavuga ko amatora yibwe. Ndibutse yuko Ndayishimiye yatanguye yibutsa abanyepolitike ko amatora atabera i Bujumbura ahubwo abera ku mitumba, kubw'umukuru w'igihugu abona ko umunyepolitike avuga ko amatora yibwe ahandi adasanzwe avuga aba ariko arabesha, ahanura abanyepolitike kuja ku mitumba bavuga ko mu gihe c'amatora, gutyo bacunge ubusuma bwobera ngaho gusa. Ibi Ndayishimiye yabivuze kugira ngo abwire abarundi ko umwaka uheze wa 2020 ata busuma bwabaye, ahubwo ari ibihuha by'abanyepolitike bavugira i Bujumbura. Naho Ndayishimiye avuga uku, hari abanyepolitike bemeza ko mu mwaka uheze basanze bafise amajwi ubusa ku biro vy'itora bonyene batoreyeko. None vyagenze gute ngo umunyepolitike yibwe amajwi yiwe gushika naho imbonerakure zikukumba amajwi yiwe zikibagira no kumusigira rya jwi rimwe yitora? Mbehoho ko Ndayishimiye abesha abanyepolitike ngo boja ku mitumba bavuga ko ivyo bintu abishize mu bwenge yumva bifise ishingiro. Karaciye ingane umunyepolitike kanaka yitoje mu turere tugize igihugu cose ntagire ico ashikirije ku vyabereye mu turere atavukamwo. Iki ni ikimenyetso ko Ndayishimiye yamaze gupanga ubusuma busa n'ubuheruka mu matora y'umwaka w'2020. Amasoko yacu tubona aya majambo nk'iterabwoba ku banyepolitike. Iryo terabwoba riza ryemeza ko Ndayishimiye agumana ubwoba ko naho ariko atamba yirorera aguma yicura ko ashobora gutsindwa mu buryo atari yiteze. Yambwa itukura niyo yumvirije ico kiganiro ica ibwira Ndayishimiye kuri X ko yereka kuguma ahayira abarundi n'abagumyabanga amatora, kuko ikiba hanze ari ifumbire, ibitoro, iduga ry'ibiciro ndetse n'ibura ry'ivyankenerwa ngaha mu gihugu c'u Burundi vyabandanije kuba umuzi w'ibuye. Ndibaza ko Ndayishimiye afise amahirwe ari munsi ya 0.0% yo kwiyambura iceyi c'uko yivye intsinzi ya Gwasa muri 2020. Amatora yo mu mwaka uheze yo yabaye agahebuza. Biraboneka ko Ndayishimiye ahangayitse cane kuba azi neza ko abarundi batamushaka, mbere no muri CNDD-FDD bakaba basigaye bamubona nk'ikigeragezo. Ndayishimiye yatangaje ko imigambwe ishika 30 izamufasha mitingi. Hari hagize iminsi hanugwanugwa ko mu biro vy'umukuru w'igihugu bariko bariga ukugene bogura imigambwe izoherekeza CNDD-FDD mu matora y'inkinamico. Ibi navyo Ndayishimiye yavyemeje ejo, yagize ati: erega harya hari imigambwe ishika 30 uzosanga yatondesheje amadarapo aho turiko turaganirira imitingi. Ndayishimiye yaciye abandanya akoresha imvugo igereranya CNDD-FDD n'umukuba, aca amera nk'uhanura abanyepolitike ko bokwiga uruzi baja iyo umukuba uriko uraja, ngo umunyepolitike azokwoga aja iyo uruzi ruriko ruraja azosuma nturi. Ibi rero vyaje vyemeza ko ivyanugwanugwa ko Ndayishimiye yategekanya gutegura imiliyoni 20 aziterura muri BRB
miliyoni amajana abiri agerageza imigambwe yemeye kuja mu kwaha kwiwe mu matora ari ukuri. Ikindi aya majambo yiwe yemeje ni cyuko adashaka ihiganwa na gato, ahubwo ashaka imigambwe ija mu kwaha kwiwe gusa. Mu mvugo asa n'uwagabishije ko umunyepolitiki atazokobwa uruzi aja iyo umukuba uriko uraja ruzoca rumutwara ace asoma nturi. Mu yandi majambo aha yemeje neza ko ivyo yakoreye umugambwe CNL yabitumwe n'ubwoba bukabije. Ico nzirikana coco nta banyagihugu azoherezayo ibihe vyose, si kera cane, aho azisanga ari aho ataziga, kuko abanyagihugu nibo nyine bafise ijambo rya nyuma ku gihugu cabo. Nta mukuru w'igihugu n'umwe mw'isi afise inguvu zisumba iz'abanyagihugu, ariko Ndayishimiye we yitwara nk'uwusumvye inguvu abanyagihugu. Kuri iyi ngingo y'amatora, imbwa itukura yavuze ko naho Ndayishimiye asa n'uwirebanga mu matora yo mu mwaka uza, ngo biraboneka ko ibizova muri ayo matora bisa n'ibiriko biramuhungabanya ku rugero ruteye ubwoba. Igihugu cacu ntibakora ko Ndayishimiye yaragirije abari hanze y'igihugu ko bafise umugambi wo gutoba amatora. Yababwiye ko bocira ngo birarura ntavyo bazoshobora, ahubwo aca ahamagarira inyamiramabi n'abasirikare kuguma barikanuye. Yaciye ashimangiza icivugo kivuga kivangura CNDD-FDD kigira giti igihugu cacu ntibakora ko. Ndayishimiye yarasubiyemwo ico kivugo yazuye akamwemwe kenshi. Yavuze ko iyo yumvise ico kivugo kivangura yumva ibinezaneza bimushwaye ku mutima. Kuba dufise umukuru w'igihugu agaburamwo abarundi imice ibiri, kerekana abakorako n'abadakorako, agatako akavyigamba nk'uko womengo n'amateka meza. Uyo turakeka mu masoko yacu ko azorangiza akwegeye Uburundi akarambaraye, kuko biboneka ko naho agejeje igihugu muri kino gihe arahatemba. Ni ibintu vyinshi biba bibandanije kuvugwa cane. Twari twababwiye yuko tubabwira n'amakuru arabana n'umutekano kugene Ndayishimiye muri kino gihe abangamiwe. Kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye ca Bujumbura kiri mu bibuga vy'ingenzi muri aka karere, ariko twababwira yuko muri no minsi cahuye n'ibibazo bikomeye cane vy'itumanako bikomeye, vyatumye indege zihindura ivyerekezo ku buryo bukomeye, ndetse bukomeje no gutera impungenge ku mutekano w'ingendo, by'umwihariko ku ngendo z'abakuru b'ibihugu barimwo na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ibibazo vyaragaragaye mw'itumanaho hagati y'abapilote ndetse n'abarongozi b'ikirere, hamwe no kudahuza neza ibikoresho vya GPS ndetse na radari. Ibi kandi vyatumye indege za Perezida zifata icyerekezo cyo gusubira inyuma canke guhindura icyerekezo, birimwo no ku ngendo z'u Burundi ziva i Dubai. Abayobozi b'ikibuga bemeza ko impamvu nyamukuru yoba ari impinduka ziriko zirakorwa, ariko by'iki kibuga bikaba bibandanije kuvugisha benshi ndetse no gutera impungenge. Bivugwa yuko icyo kibazo cy'ikoranabuhanga kirimwo coba gifitaniye isano iri hagufi n'ihuriro AFCM23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri RDC,
ryatangaje ko nyine ibitero byo mu kirere birimwo gukorerwa mu bice by'indege bya Kisangani n'ahandi biriko birategurirwa kandi bigahabwa amabwiriza bivuye i Bujumbura. Umuvugizi wa AFCM23 Lawrence Kanyuka yavuze ko ibitero byose by'indege z'intambara Sokoha M25 na drone bigabwa mu basivile bitegurirwa mu Burundi, aho ari naho nyine hategurirwa ibikorwa by'ingabo za leta ya RDC mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru. AFCM23 yarasiguye ko Burundi bwifashisha mu gutegura ibitero ndetse ingabo zabwo n'urwaruka rw'imbonerakure bagira uruhare rutaziguye mu gupfunga inzira no guhindura imibereho y'abanyagihugu bo mu gace ka Minembwe. Kugeza ubu ingabo z'u Burundi zatangiye guhangana na AFCM23 mu turere twa Mwenga na Fizi. Imirwano ikaba yaragize ingaruka zikomeye cyane ku basirikare b'Abarundi, aho imirambo canke ibiziga by'abasirikare b'Abarundi byashinguwe mu vyobo huti, inkomere zikazanwa Ikisangane, izindi zikazanwa i Bujumbura, aho amakuru yo kwizera dufise avuga yuko icyo kibuga cy'indege nyine cyitiriwe Melchior Ndadaye coba kibangamiwe n'abahakazi ba M23 ngo bariko baragira ngo bace intege ibitero biriko birabagabwa ko biturutse i Bujumbura. Kuri ubu ngubu bikaba byarafatiye ko Ndayishimiye ingendo ziwe zikaba ziriko zirategurwa ariko mu bwoba bukomeye cyane, aho ziriko zirahindura n'ivyerekezo mu gihe bibaye ngombwa, kubera ko umutekano w'iki kibuga cy'indege Melchior Ndadaye kuri ubu ngubu utakizigiwe. Amakuru amwe namwe mu masoko yacu akavuga yuko M23 yoba yaramaze gushwira mu gihugu c'u Burundi hose, hereye ku kibuga cy'indege ndetse n'ibindi bibanza bikomakomeye. Intego M23 nuko nayo nyine igomba gufasha imirwi irwanya leta ya Neva gukurako ubutegetsi bwiwe, kuko nyine nawe ibyo yabakoreye ari ibintu bidasanzwe mu gihe yaje aza ari nk'umuhuza w'abavandimwe babiri bari basharikanye, maze bikaza kuboneka yuko yagiye ku ruhande rumwe. Ibyababaje M23 kuri ubu ngubu bakaba bafatanya n'abariko bashaka gukiza Uburundi muri kino gihe bivugwa yuko bwaguye mu manga. N'amakuru menshi tuba twabateguriye bari karavugwa cyane irya nino, mu kandi kanya turaza no kubabwira ibindi bishasha, ntimuze kuja kure. Ibi byiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.